nukuryoherwa no gufasha bajya abana kuko ajya amahera bazanye bajya abo oye ni azofasha kandi babwiye muvyeyi ndagiye mu bintu kanaka ndi bazabyeyi barabitahura. Ariko muri uwo mwanya abantu bashobora kwibaza ati mwoba mwaje ngaha kubw'imvo y'agakuku kubera iki haza abigeme benshi ndetse n'abajene bakiri bato cyane papa twabonyemwo nta batama twabonye. Bon, tout d'abord iyi ni mouvement y'abajene na cyane ko abajene bariko bavuga yuko ngo hari abana benshi ngo bariko bararoba cyane none nivyo byabaza. Nivyo kuko naje abana 100 niwe bamaze gusaba nimero. Tuone msimu yako tuone msimu yako tuone. Bakunzi ba Star TV n'abakunzi ba Imperial TV murazi ko tubakunda cyane gose. Iyi ni imwe mu ma exclusive ni bimwe tuko turakora bidasanzwe mu gisagara ca Bujumbura. Abajene batandukanye bariko baragerageza gukreya utuntu dushobora gutuma babana boshora gukora bitagenda neza baza bakicara ahantu hamwe bagasangira n'abandi ibintu bikagenda fresh. No munsi rero turahantu tuko turanywa murumva ko muzika ari fresh. Nashize nka Star Boy kuva muri Star TV turi kumwe na Imperial TV nta bikoresho mfise ariko aho nja hose ndaronka ibikoresho byo gukora. Yes, turi kumwe n'abigeme bo muri Tota nibaza ko ari Tota Entertainment aho bari bateguye ikirori kimeze neza kimeze fresh. Harimwo abajene bakiri bato benshi cyane abajene Kevin umutimbe bro. Yo. Papa ko salama. Yeah, I'm fresh man. Yes sir. Tunakuzoea kwa Natasha. Hapa ulifika ndugu yangu. Hapa kuja kupatia support tu niwapatie support. Si unajua siri ba moya. Inatoa support. Niko fresh kabisa. Nishanunua V8 mfranga Natasha. So anafanya shoes kali hapa. Vitu vikali, vitu vya mamilioni, ni mamilioni. Makofi ya Natasha la boss. Natasha nakupatia franga kisha unafikuna kuja mu evenement ya Tota. Nimewapatia cotisation ya 200,000. Chua kwa naomba cotisation wasai. Niliwapa. Yeah. Okay, tutagiye kure nibasa yuko yari show imeze fresh kandi nka wewe nk'umuntu ariko arakora bidasanzwe kuri rezo sose. Wayishitse wayakiriye gute wayibonye gute no show brother? Vraiment je show na akiriye bien vraiment. Ni ambere bakari ambere ko rirajoshe sana. Abajene bako bariyakira kandi hariho n'abantu batandukanye hariho n'abana beza je ngunda abana na cyane ko abajene bariko bavuga yuko ngo hari abana benshi ngo bariko bararoba cyane none nivyo byabaza. Nivyo kuko naje abana 100 niwe bamaze gusaba nimero. Tuone msimu yako tuone msimu yako tuone msimu yako brother serious bro watoto watoto hapa wanalia ama ni chui vile Natasha na Natasha rabuha mahera bagacha bibaza ngo gufise inoti kumba barizo babagwaye bro. Natasha urumva Natasha ujya kubera nini ubu ni mama wanje. So n'ubundi abana batsiko mu boss kubera Natasha. Wa Natasha lakini mimi niko mtimu Natasha. Inabijanye na Tota nuvuga yuko bakoze ibintu bimeze neza cyane na cyane yuko umwe mu bajene ari we Tony niwe nuvuga yuko yagize uruhara muri bino bintu kugira ishore kuba bro. Nakaka jambo ushobora gutera abandi bajene kugira bashore guprepara ibintu nk'ibi n'ivyo Tony nuvuga yuko yashoboye gukora. Vraiment
abandi bajene no babwira yuko bareka kugotwa bareka gusamara vraiment bafata ubwenge bagira imigambi nka Tony n'umujene vraiment yitahuye kandi asubwenge bwo kurondera inoti so abajene bose bicare hamwe biyumvire barabe ikintu bokora vraiment je Tony ni asubira gukora ikirori nzomuha support ya 1 million je ndavyemeje miliyoni uvuye kuri wewe baby boy kabisa atapana 1 million 1 million umwamaru ya ni bintu bisanzwe baby kwa la boss la namba la pakuchena amakofi yiwe ame nanje cenda mu Tony madame wa ma awards madame wa ma awards reka turako dushobora kuronka umwe mu bagize muri Tota dufashe ndetse unamutuzane kugira bigende neza kugira dushoboye kuyaga byinshi bitandukanye iyi ni Star TV iyi ni Imperial TV murazi tukora hose kugira ibintu bigende fresh yes no musire wari umunsi wa Tota nicyo gituma twavuze ati reka tugende dukoresha iki kiganiro umwe mu bagize Tota yari trend night yari imeze neza cyane reka manze ndamuramutse mu bwami bwa Star TV cyangwa mu bwami bwa Imperial TV mabuja umeze neza cyane Ego ndaho. Unapendeza Merci. sana Kawaida. yani kuanzia mpaka juu vitu viko sawa Ya kawaida tu. mazina Kesibu. Nitwa Iradukunda Leila mugaba nazira Kesibu. byo sinajye bajyavuye nimba atariba Igibu danseuse. usanzwe utaha Ego. mbere gasohoye Oya. Narashaje. yes uno munsi twari mu rubanza rudasanzwe rwa Trend Night urubanza rwateguwe na Tota Entertainment mbega ku bantu batashoboye gushika mu rubanza bamenye iki abantu kuko twebwe turi nganga bamenyesha makuru tubabera ijisho byari biki unabonye abana bose bo mu gisagara cya Bujumbura bari bahereye nga Nkuko musanzwe mubizi Tota Entertainment igira amashow kugira irafasha abana bo mwibarabara ikongera ikorganiza amashow na amashow aradufasha mu kubafasha abo bana bo mwibarabara nyene none iyi show twayikoze mu gufasha kandi wabonye yuko en tout cas uko nabivuga ça a été un vrai succès kuko byari bimeze neza cyane 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 ko ifungurwa y'amashuri ndakunda kubona mutanga amakaye mbega ifasha ryanyu rihagaze kuki mu gufasha umuntu murabiki biroroha ko mushobora gutora abantu kuko abafashwa mu gihugu cyacu Burundi ni benshi cyane bon turafasha abatishoboye bose turaja mu bigo tukaraba ibyo bakeneye yego dufise groupe abashoboye kudufasha hari aba sponsor abashoboye kudufasha bakadufasha tukaja mu bigo bitandukanye kugira dukore ico gikorwa cyiza cyane ko bavuga ati fasha warafashijwe umuntu wese aja gufasha afise imbo ashaka gufasha icyagutumye wumva uri interesse yo gufasha cyangwa yo kuja muri groupe ifasha ni iki kama navuga ko ari umutima mwiza kuko bon urabona twebwe Imana yatugiriye ubuntu turaronka mugabo nitwibagira yuko hari abadafise niyo mpamvu tubafasha na twebwe dushoboye icyo dushoboye bijya bike tukabisangira n'abatabifise ego musahuri tuvuge ko warangije amashuri cyangwa tuvuge yuko ukiri ku ntebe y'ishuri nimba atari ba usanga uri umunyeshuri ya narangije uno munsi wihaye nuvuga yuko wihaye umwanya kugira ushobore gufashanya na Tota kuri uno munsi aho muri nibaze yuko atariho mwariho kera mbega mwaraduze cyangwa mwaramanutse ko iyo umuntu ashaka gutera imbere bashobora kwifuza gutera imbere ariko ugasanga wabyifuje ariko ugasubira inyuma aho mugeze uno munsi mwarateye imbere cyangwa mwarasubiye je uko ndabibona mbona umengo noshimira Imana gusa kuko aho ngeze aho tugeze siho twayituri Jesse uvuze yuko uri kurakora kugira ushobore gufasha ariko twibukanye gukora udahembwa naho ni ikibazo na cyane cyane kuba wafashe umwanya wawe kugira ushobore kugira icyo kumari biragukundira ko ushobora kubaho ukora ikintu n'ingufu zawe zose udahembwa n'ikingoro biravana n'ico uri kurakora mu mwanya uko ukora neza uzoyihembegwa imbere kuko bajya abana ni future kandi bajya abana bazobona ati nibaronka nabone bazogira ujya mutima wo gufasha kuko nabone bavuga ati baradufashije natwe mbona yuko guhembwa c'est pas important c'est toi qui est très important kandi rero si bwo buzi dukora bwonyene turafise ubundi baduhembera ukora kandi ukora naka
Okay, ireve ndabona harimo abigeme bakiri bato kandi benshi cyane ndetse bakigira ku mategeko y'abavyeyi. Mbega abavyeyi banyu uwo murimo wanyu cyanye kumara ano masaha deja turi mu ijoro gose mukiri hanze bavyakira gute abavyeyi banyu? Bon, je pense yuko si kubana bato sinzi ngene bivuga gusa basabye uruhusha niko navuga basabye uruhusha kandi rero nta kibi bajemwo kuko nga icatuzanye twese ni ukuryoherwa no gufasha bajya abana kuko ajya amahera bazanye bajya abo oye niyo azofasha kandi babwiye umubyeyi ndagiye mu bintu kanaka ndibaza ababyeyi barabitahura. Ariko muri uwo mwanya abantu bashobora kwibaza ati mwoba mwaje ngaha kubw'imvo y'agakuku kugira muryoherwe muze muraryoherwana n'aba bana beza bo mu gisagara ca Bujumbura. Aho naco nobivuga ko antuka gusa ico nzi pour rassurer les parents abana banyu ntibaje gukora ibintu bibi baje kudufasha twebwe gufasha abandi bana ataco bafise. Esa gukura amarori hama ndagusabe ikintu kimwe cyo dusa n'abasozera kugira bakubone egura umwana mwiza. Oya sana Shaka ari abantu bariko baradukurikirana ushobora kubona commentaire uno muntu badakura amarori tumukunze. Kuno musa bariko baradukurikirana kuri Imperial TV na Star TV wanje bafise vyinshi baba bashaka kumenya. Ndashaka utange message zibiri zigenda zitumbera ku bakunzi ba Star TV ndetse n'abakunzi ba Imperial TV n'abakunzi ndetse ba Total Entertainment. Na cyambere ndabashimiye cyane kuba mwatwitabiriye. Ikindi naco mukora akazi keza kandi n'abafana banyu babandanye babakurikirana kuko mukora akazi keza gashimishije. Iyo uye n'umuntu akakubwira kuri mwiza umwishura gute? Merci. Ukunda ibijumbu cyangwa ukunda amateke? Ibijumbu. Amateke nayo? Oya nayo njyano. Reka nagushimire ku kanya kawe waduhaye kuko twari mu vya Tota ariko nimaze kundi munsi ndashaka kundi munsi dukorana ikigani. Nta ngorane. Bana cyo ngaha muri show. Nta ngorane. Ndagushimire usozera ndetse unasezera abakunzi ba Imperial TV ndetse n'abakunzi ba Star TV 256. Ndabakunda cyane hama vuba tuzokorana ikiganiro no. Muzombona. Merci. Mani gwesa. Nawe. Uno musi turi kumwe n'undi mwigeme navugije benshi muri Tota ndageze kundi mwigeme yakubisiruki igomba kumera nk'iyo wanje. Mabuje meze neza? Ni sawa meze neza cyane. Miki. Miki. Uno musi turi muri Tota ndetse novuga yuko uri muri bamwe novuga yuko muri preparation warimwo cyane. Kubera iki haza bigeme benshi ndetse n'abajene bakiri bato cyane. Papa twabonyemwo nta batama twabonye. Bon, tout d'abord, iyi ni mouvement y'abajeunes. Total Entertainment ni mouvement y'abajeunes, niyo mpamvu hagwiriyemwo cyane abajeunes. C'est vrai n'abaparents bari barimo n'abavyeyi bari barimo ko ubu n'abana bafise abavyeyi bien sûr. Kandi si ibintu vy'impisho, si ibintu tunyegeza abavyeyi babizi. Yego, niyo mpamvu bon, naho batari bagwiriye mugabo bari bahari bari baje gushigikira abana babo. Yego. Amatosumira ngo akanoti kinjenga mucamu kabika ku mufu. Oya cyane ico n'igihuha. Je n'inzoga z'abantu kuko Total Entertainment mu bisanzwe ni mouvement des jeunes ikora ibintu byo gufasha ikorganiza n'ama événement. Mugabo rero mu organisation y'ama événement ni kugira turonkemwo uburyo bwo kugira dushobore gukora ivyo byo gufasha abana bo mwibarabara. Donc ni party yabaye trendy night yari yo kugira turonke uburyo bwo kugira dushobore gufasha abo bana bo mwibarabara. Ariko bavuga ati abe makenda yabonye. Wewe uvuga gute? Oya, ubanyene ayo makenda yabone byose niyo mpamvu twarihishije yego. Hama kandi batwashimye cyane yari success nukuri ntibadutembagaje nitega cyane kuri Tota kuko urabona kuri uyu munsi hari ibintu byinshi cyane bitaramo byinshi bitandukanye ariko vraiment twatewe itega ko nahaje abantu bangana nkuko ntari twari twiteze ariko Imana yakoze vraiment. Yego. Mbega ushaka kwifatanya na Tota bimeze gute? Tota iravangura. Tota nivangura bisaba umutima bigasaba no kubikunda no kwitanga cyane kuko turagira ibintu by'amanama turagira ibiki kandi turagura n'imyambaro sinzi ko mwamya mubona hari hano bambaye imyambaro ya Total Entertainment irahari kandi rero nabansubije
Ari nagize. Ajya sawa muri toto. Oya. Ya nangira na muri tota mugabo si obligatoire no musi. No musi ari freestyle. Ile siyo ko yase konja muri toto entertainment. Oya ntiyasa ahubwo gusa nta mwanya wabironkera. Wowe umuntu anakwandikiye message ntumwishura. Kwishura ma. Oya ntwishura wewe. Mbeshe. Ubimenye kutishura. Meze neza murakomeye ku izina twanje nitwa Uwiringiyimana Christabella. Bon ibintu bimeze neza, weekend iraryoshe, bashe twayitanguye neza.